Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo rya 25 Ruhuhuma 2024 ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Focode iriko iriyamiriza inyuruzwa ryibonekeza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD umushingamateka akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Focode Janvier Bigirimana ariyamiriza inyuruzwa ryasubiriye kwibonekeza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi na cane abaseneri mu bice bitandukanye vy'igihugu leta ntishobore kubihagarika vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi hari umugabo yitwa Raymond Nshamubiniga yihaye inkumbi hirya y'ejo ku mutumba Migera agacimbira urutonde muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura ni inkuru yibabaje ni n'inkuru kandi inateye agashavu uwo mugabo akaba yarishe umukenyezi wiwe habanje kumujejanga n'ishoka ikiziga c'umukenyezi wiwe cabonetse cuzuye inguma mu mutwe kiryamye mu kidengeri c'amaraso umwana wa Raymond Nshamubiniga niwe yagiye gutabaza sekuru umutama azwi ku izina rya Romano aho mu Migera abaje gutabara rero basanze ibara ryamaze kugwa n'umukenyezi yamaze gucikana vyinshi kuri no nkuru hitari nziza navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi mu Burundi abantu baribirwa ku matelefone amashiramwe yo gutumatumanako arorera Leokadi Ndacayisaba harongoye ubushikiranganji bwo gutumatumanako yamenyesheje ko mu ngendo ubwo bushikiranganji bwagize mu ntara zose ngo basanze abanyagihugu batazwi igitigiri bamaze kwibwa ariko amashiramwe yo gutumatumanako ntaco yigeze afasha ngo basanze kandi ubwo busuma buturuka ku kutamenya canke gusamara kw'abakoresha amatelefone canke imihora ya Rumikashi na Ecocash Samuel Muhizi hatwara ikigo ARCT yavuze ko buri kwezi biturwa n'abantu 100 baba bibwe ngo bakaba bahagarika imihora 40 ku munsi iriko ikoreshwa mu busuma vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure hico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ndetse n'ibiganiro tubandanya gushikiriza nayo kandi uyu mugabo muriko murabona ngaha kuri no sanamu ni Nshamubiniga Raymond umudandaza w'indagara aba ku mutumba Migera agacimbira urutonde komine ya Kabezi mu ntara ya Bujumbura aho yishe umugore wiwe wa mbere amutemaguje ibezi cange ishoka bivanye n'intara umwe wese aturukamwo uko bita ako gakoresho karaye gakoreshejwe mu gukora ibara nyene hari mw'ijoro ryo kuwa 23 Ruhuhuma 2024 rishira uwa gatanu nk'igihe c'isaha 7:30 z'ijoro aho umwana wiwe yiruka guhamagara sekuru ariwe Rome aho yamumenyesha ko nyene nyina yatemaguwe na se kandi ariko haravirirana nk'uko amakuru avaho mu Kabezi mu babanyi ba nyakwigendera abivuga ngo bagiye gutabara basanze rero ngo akaba kamaze kuba uyu mugabo Nshamubiniga akaba yaraciye atungwa nayo yameze ahejeje gukora iryo bara amakuru ya nyuma nk'uko ivyuma vya Rumiteri vyavyerekanye umuntu wa nyuma bavuganye igihe c'isaha 2:30 zo mu gatondo ageze ku Mutambara mu ntara ya Rumonge kuva izo saha rero ngo telefone yiwe yaciye ayizimya gushika n'ubu ntirengana ni inkuru ibabaje ni n'inkuru kandi hiteye agashavu uyo mugabo nyene yitwa Raymond Nshamubiniga aho yihaye inkumbi hirya y'ejo ku mutumba Migera agacimbira urutonde muri komine ya Kabezi mu ntara ya Bujumbura uwo mugabo yishe umukenyezi wiwe habanje kumujejanga n'ishoka ikiziga c'umukenyezi wiwe kikaba carabonetse cuzuye inguma mu mutwe kiryamye mu kidengeri c'amaraso
umwana wa Raymond Ncamubiniga niwe yagiye gutabaza sekuru umutama azwi ku izina rya Romano aho mu Migera abaje gutabara bakaba barasanze ibara ryamaze kugwa umukenyezi yamaze gupfa Raymond we yahejeje kwiha ibara aca arahunga abanyagihugu bo mu Migera barasaba uwo mubona ko yoca amufata iri rero ni ivumwe mu gihugu umwigeme washimye wakunze wahejeje wapfukamiye Imana ngo imukuronse wasavye abavyeyi bakamuguha imiryango yose ikoranye uwaguhaye ibibondo wagize inzu yawe urugo bikarangira umwicishije ishoka aba bana batumvikanye bovana batiriwe baraja mu vyo gusesa amaraso Imana yakire uwo mukenyezi nayo mu yandi makuru kandi ni uko Focode iriko iriyamiriza ibiriko birakorwa Focode iriko iriyamiriza inyuruzwa ryibonekeza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi umushingamateka akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Focode Janvier Bigirimana ariyamiriza inyuruzwa ryasubiriye kwibonekeza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane abaseneri mu bice bitandukanye by'igihugu leta ntishobore kubihagarika Janvier Bigirimana akaba avuga ko icaha co kunyuruza abantu mu gihugu bakaburwa irengero gituntuza imiryango mbere kikazanira imivumo ku bayobora Uburundi kandi hakamenyesha ko leta kandi akamenyesha leta ko kutavuga rumwe n'ubutegetsi bidasigura kuba umwansi w'igihugu hama ngo wicwe canke unyuruzwe Janvier Bigirimana akaba agira ati hari akaga ko kunyuruza abantu kasubiye kwibonekeza na cane cane abanywanyi b'umugambwe SNL bariko baratotezwa mu rugero rudasanzwe ibi vyo kunyuruza abantu bisanzwe hari ikirwanisho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwakoresheje kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho abarundi benshi bagiye baranyuruzwa bakaburwa irengero uyu munsi ubutungane n'inzego zijejwe gukora amatohoza akaba hatana kimwe bakoze ngo bashobore guhumuriza imiryango y'abo bantu banyuruzwa rero turahagaritswe umutima kubona ibyo kunyuruza abantu nk'uko bisubiye kwibonekeza na cane cane ko biba vyerekeza ku mugambwe watotejwe cane mu buryo budasanzwe turatera ivyatsi twiyamiriza iryo nyuruzwa tubwira abategetsi b'u Burundi ko ico caha hari kibi cane gitunuza imitima y'abantu kikazanira imivumo ku gihugu umushingamateka agatorwasa akaba n'urongoye umugambwe SNL yaheruka kumenyesha urongoye umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH igihe yari mu nama nshingamateka ko hibonekeza ibitigiri vy'umurengera vy'abanywanyi b'umugambwe SNL bapfunzwe kandi bigaragara ko bahorwa ubusa ariko Sixte Vigini nimuraba atwara uwo murwi akamumenyesha ko bobo badafata ingingo ko ivyo ari ibibazo vy'ubutungane leta y'u Burundi ikaba ikwiye guhagurukira abantu banyuruza abandi bitwaje ingufu bafise muri leta kuko igihugu kirangwamwo inyuruzwa ry'abantu nta munyamitahe n'umwe azohahonyoza ikirenge ngo aze gukorera imigambi mu Burundi hakwiye kubaho kunywana hagati y'imigambwe itari muri CNDD-FDD kugira icuka ca politike kibe ciza na rirya twimirije amatora kutavuga rumwe n'ubutegetsi benshi babifata ko uba uri kurwanya leta ariko hariho ibikorwa byinshi cane bakebura leta ikabifatira ko mu kubaka igihugu nayo mu bindi kandi nuko mu Burundi abantu bariko baribirwa ku matelefone amashirahamwe yo gutumatumanako arorera Leokadi Ndacayisaba harongoye ubushikiranganji bwo gutumatumanako yamenyesheje ko mu ngendo ubwo bushikiranganji bwagize mu ntara zose ngo basanze abanyagihugu batazwi igitigiri bamaze kwibwa ariko amashirahamwe yo gutumatumanako ntaco yigeze abafasha ngo basanze kandi ubwo busuma buturuka ku kutamenya canke gusamara kw'abakoresha amatelefone canke imihora ya Rumikashi na Ecocash Samuel Muhizi atwara ikigo ARCT yavuze ko buri kwezi biturwa n'abantu 100 baba bibwe ngo bakaba bahagarika imihora 40 ku munsi iriko ikoreshwa mu busuma umushikiranganji yaciye atanga itegeko ko kuva ubu bibujijwe gutizanya telefone kuko ubusuma izokorerwako buzokwagira nyeneyo canke wanditswe ku murongo uwibwe yo kwihutira kugaza umurongo hakiri kare umu agenti wese nawe abwirizwa gukingira igiharuro ciwe kibanga
yokwiyubara kandi ntapfe gutanga amahera ku muntu wese abonye canke gutiza telefone. Yaboneyeho kumenyesha ko hagiye gushirwako urubuga yagiro plateforme hagati y'urwego ARCT, amashirahamwe yo gutumatumanako hamwe n'igipolisi ku buryo uwibwe canke afise ikindi kibazo kizokemurwa bidatevye. Leocadi Ndacayisaba yabishikirije mu gihe ubushikiranganji atwara bwagira ico buvuze ku myidogo y'abanyagihugu iterwa n'ubusuma bukorerwa ku matelefone, imihora ya Rumikashi ndetse na Ecocash. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.